jewe yarigeze kusaba divorce sinayimuhaye kandi nta niyo nzomuha kuko ni jambo ry'Imana muri Matayo rivuga ati urukanye umugore wiwe atamuhoye gusambanye amusambanishije ikosa novuga je namwageze hakuru agapuku kuwe mugenzi we atari umwana mwiza je telefone we ntanajamwo mugo nashoboka kubona nk'umuntu andukiye nka screenshot ngenda message yandikiraniye n'umuntu w'umugabo nkamubwira ati burya rero nagomba ndaguhanure gatonya urazoraba yuko ibi bintu umuntu adashaka kugusambuza utwo tuntu tugenda tutagenda duhuriza ko yumva umenga araremerewe amaze kumva araremerewe hari ukuntu ashavuye yacayigira iwabo ukunda ashavuye yacayigira iwabo harya no kuvuga ngo byagiye kumenyekana amaze kugenda icuri indwi je randega ngo ndamukubita wo kubitwa kuwa kane Vendredi ugacuje mu kirori Ngozi ngo nako ivyo mwari bafite ivyemeza ngaya amafoto ngaya ama message bandikiraniye n'abantu hari abantu kenshi iyo habaye iyo separation canke igana muri divorce usanga minsi ya mbere ngo baye deprime bega byo byarashitse rimwe na rimwe ugatuma wiyumvira nabi Imana naronze hamwe Jesse no kubesha harageze aho ngiye gufungura njugumira bikanga konge muba mufise umwana akeneye affection y'abantu y'abavyeyi babiri inyuma y'iyo separation ubuzima bw'abandanyije gute kibano nka usanzwe utwigisha ibijanye n'urukundo abantu bavyakiriye gute mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabya kuri micro ivyo nyene juste gel inyuma camera mwita umusaza bantu b'Imana no munsi nabazaniye mwigisha nabazaniye umushinga ntahe nabazaniye umugabo kwa kuri ahandi ni nayi dasanzwe ariko turaza gutora ikayi n'ikaramu dusubire twige abavyeyi bamwise Ririne Mana ariyo muramuzi muri tubigenze gute ikiganiro gikundwa n'abarundi benshi cyane kuri Rema FM murashobora no kumukurikirana kuri YouTube afise ibiganiro biryoshe cyane no mu big bro wanje ndakora musa grand frère meze neza ga grand frère yara jemeze neza nawe bo jemeze neza uretse gusa ijuri maze imisiringora hari utuntu nagwaye ntamenye na jewe n'abaganga twarabayobeye tumaze imyaka itari mike mugabo biriko biraza ndashima Imana ego nico gituma bumvise ngize ati inkoroye ntibaza bava bakanguka ego birashika sometime nyene iyo bumvise tubigenze gute bacabona Renini babonye Renini bacabona tubigenze gute kabisa umuntu amaze imyaka myinshi yakanguriye abarundi ngene ngo kundana by'ukuri nyabyo kugira ngo ingo zirame ningene bo kwabira na vyose birajako ikibazo ca mbere Renini ego haciye imyaka ishika hafi 8 tuje ku bugeni bwawe 2018 September yari na anniversaire yanje ego ubugeni hariho live music kigingi yari ego hama bamwe twarariye abandi turanywa wari umunsi udasanzwe ariko bavuga amakuru menshi ariko imbere ko turashikira ivyo wasanze imbere yuko ushika mu rugo utwigisha ku nsamirizi no ku marezo zitandukanye wasanze mu rugo ariko bimeze ku ruhande rumwe niko nasanze byari bimeze ariko ku rundi ruhande nasanze hariho ibindi byari nategerezwa kwiga kuko urazi ko ibyo byo n'ibintu bidahera ibintu bijanye n'ivyingo kwiga kwavyo kurabandanya gushika umuntu apfuye kubera ko mu buzima none mu buzima busanzwe n'ivyo umuntu agenda aracamo vyose ubundi riba ari shure rero no kuvuga ko uruhande rumwe ico nabonye nasanze ikirico nuko ivyo nigishije ko urugo ko umuntu aronse umugore aronse ikintu ciza nuko bibiri bivuga nasanze ari vyo kubera ko ubundi ubuzima burahinduka ubuzima umusore abamwo n'ubuzima umugabo abamwo ntibisa no kuvuga ikintu kijaye n'umugisha mwico gihe kirahinduka uko umuntu imisi gendera hera uronse umugore ubuzima warusanzwe urimwo buca buhinduka no kuvuga ngo umugisha warusanganywe ntubukiri wa wundi ubugeni bwawe waduririmye n'akaririmbo kari karyoshe birabaye gaje nakanditse umwanya mutoyi hanyuma kuko yari inspiration y'ivyo nakoye mu masengesho yagiye namaze igihe narimaze indwi yose no masengesho mafungo twahereye ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu nukuvuga ko mu byo nako ndasaba Imana harimo n'umugore kandi yarabikoze kwera yarabikoze harabavuga ngo ibijya bintu ngo vy'amahombi ngo ni sawa ngo je ndavyema harundi ndacakubwira ati
nabibwiwe na pastor wewe wari wabisengeye Imana irakwibwirira cyangwa yari wabikuye kwa pastor? Ntabwo ari pastor yambwiye ko twe twarafata umwanya wo gusenga muri rusangi, tugafata n'umwanya wo kwiherera, umuntu umwe wese akiherera kwiwe. Nibuka ko ico gihe hari ku mugoroba je hari ikibanza na nkunda kujamwo, apana nakunda kujamwo, ni kibanza no kuri igirize barabizi, iyo ndahari nta muntu ajyayo. Ni munsi ahantu munsi y'amayesikariye gutya, naragiyeyo ari ku mugoroba ndasenga manje twagwa n'agatiro nkuko nyene nabiririmbye kujya nyene, hanyuma Imana irampishurira. Ivyo yampishuriye rero nibijya nakoze, yarampishuriye guhera kuri invitation, yarayimpishuriye gushika kukungena ubugeni muzogenda. Nico gituma ro kenshi rero ko navuga ati turaza kubishikako, hariho ego ivyo nshobora kubabwira, hariho nibikiri mwibanga kamene. Ego ariko tukiri ngaho yaguhishuriye mwari musanzwe mukundana canke yakoreza ati reshereza hari? Nta nubwo nabwiye ndamubona, nta nubwo ari no mu Burundi. Haya ntiyari mu Burundi? Ntiyari mu Burundi, nta nawe bwigere mbona, ariko yambwiye ko yarahora ambona hano, nahora mba ku Kamenge kujya mbere. Hari umuntu twabana muri famille wabo yaharaza ngo aza kuraba muko je ntawe narinzi vraiment. Wow. Iyo umuntu aronse umukenyezi abaronse ikintu kiza. Deni Ego. Uragiye mu rugo, Imana irabahezagiye. Urugo mukiri wamwe barumeze gute rukiri rushaje? Ibihe byanyu byari bimeze gute? Tukira ba jeune marié, no kuvuga ngo ico no kwibaza gitandukanye n'ibindi. La majorité y'abantu bakiri muri bagitangura urugo baba bafise ico biti bishobisho, barafise akantu ko gutinyana no kugira ante, ariko je icyabaye nuko twabwizanye ukuri. Nambwira ati ibi ni witwara gutya bizogenda uko, ibi navyo witwaye ko bizogenda uko, niwo mwanya twafasha ahubwo kwiriye wo kugira ngo ko je twamaze umwanya mutoyi muri fiançailles, ni en tout cas yabaye nk'amezi ndwi gutyo onye kumenyana kwacu, kubera ko jewe nta mwanya novuga ngo nari mfise kuva nje kuresha dukwega n'umukobwa dusubire tugire, nta mwanya nari mfise wavyo. Warufatiriwe n'akazi? Akazi n'ubuzima mu bisanzwe. Ego kurazi yuko iki gisagara bisaba ko umuntu yirukanka. Rero kuvuga yuko icyadutandukanije n'abandi nuko twaravugana ukuri. Nkabwira ati wewe nk'ubu nk'akarorero no kubwira ko je namubwiye ati turabanye ni sawa, mugabo jewe ndagufitiye ikizere cya 20%. No kuvuga izi 20% ni washaka kuzoziduza canke uzozimanura. Bisigura ngo bivanye n'ingene uri kuritwara bizotuma nakwizera gusumba canke utakaza ikizere gusumba. Aho rero naciye ndamuha iciwa kijanye n'ubwizigirwa. Urabona ko hari abagereranya ubwizigirwa n'umugozi, abandi ni kirahuri, abandi ni tasi, ibintu vya gutyo onye ko donc umuntu atakaje ubwizigirwa abari nk'umugozi ucitse, donc nawe uwunga ifundo riguma riboneka. Bisigura ngo umuntu niye bona ryafunda azokwibuka bwa bwizigirwa bwatakaye. Baravuga ati kirahuri yuko kimenetse bigoye ko ushobora kugiteranya, nubwo bishoboka ukagenda ukagisudira ushizemo amazi agumaseseka ku ruhande hamwe yace canke no mu badiro waho ugaheza ukaboneka. Yego mbo muri make rero no kuvuga ko urugo hakuru rushingiye kubwizigirwa, ari naco gituma kenshi iyo ingo zigenda zisambuka biba bivuye ku tuntu dutonya cyane gose twoba twerekana ko abahabuze ikintu cy'ubwizigirwa. Donc nivyo biriko birakwega abantu gushira amakode mu matelefone. Jewe telefone wanje yarashiramo fingerprinter, urutoke rwe rw'abarurimo ko cyo niyagiriza. Sometime yaro nabanyandikira hanyuma nkamubwira ati ari nk'ibibazo abakenyezi banditse, nkamubwira ati aba ni ubishura akabishura. Wow. Urugo rwacu rubandanya gute rero? Urugo rwagiye kubandanya novuga neza, twarageze aho turonka umwana. Nubundi mugisha rero kandi ubuzima bucyo busubira buhinduka ukundi rero. Wow. Mwawe masengesho papa. Mwuwo mugisha nyene mu byo nasavye Imana yuko ntoguma mu nzu mpanzemwo, kuko niyo nzu nagiye gupanga nagiye nsanga twako twayirondera turi batanu, niko bambwe rero nije nagira gatanu wanashaka. Hanyuma rero no kuvuga ngo je ndahageze barambwiye ati iyi nzu isa niyafashwe mugabo hariho ukutumvikana hagati y'abantu bariko barayirondera, surtout abakomisiyoneri. Je mitafata kugishima ryango ndavuga ati mani inzu nayishimye ndagomba gukora mariage hanyene mandahijije. Nafashe umukomisiyoneri ndamushira moto kandi ndamubwira ati uza kuva mu biri wanje ari uko undonkeye ijyanzo apana inzu. Hanyuma rero niho yaduhamagaye mwene inzu turagenda tuhageze niho aciye ambwira ati wewe yarabajije ati wewe ukora iki ko nabonekana nk'aka peti nyene ngiyavuga ati ayo mafaranga ntayo yoronka. Ati wewe ukora iki? Nyambwira ati jewe ndumumenyesha makuru. Ubwo nurire nine te
ngo mana ariyote ngo ewe ngo ndakubwire rero ngo madama aragukunda ngo kubyo nce ntayiguhaye ngo ntava ngira ibibazo nce ndahava rondi shi avance mbona kuronka yanzuro niho nakoreye mugabo rero nshitse mu iyo nzu kambe ndashima Imana njambwira Imana ati ndagomba kuva mu yinzu ngenda muri yindi wanyemerera kandi niko byagenze navuye ngende wanje yego hanyuma rero kuvuga ngo ni muri wa mugisha nyene twavuye twibarutse hanyuma inyuma yaho sinzi uko byabaye kuko hariho utuntu usanga turi mu bantu badashobora gutahura niho rero kuvuga ngo umukenyezi hariho tutashobora guhuriza ko nko nk'akarorero ko jewe ndafise ingeso mbi yo guhanura uko buri kose uko bungana kose ndakubonye ko ikosa sindari numva nsanga nari kubwiye hanyuma akubwira ati ibi wobehe bukitwara gutya byogenda neza hariho utuntu usanga tutari twiza je telefone ntaho najamwo mugo nashobora kubona nk'umuntu andukiye nka screenshot message yandikiraniye n'umuntu w'umugabo nkamubwira ati burya rero nagomba ndaguhanure gatonya urazoraba yuko ibi bintu umuntu adashobora kugusambuza ico ni kimwe hariho n'utundi tuntu twabaye kuba ndakumura akiri mu jeune hari abantu benshi baba baragendanye baba abagore canke baba n'abahungu canke abagabo mugabo nkamubwira ati uyu mugenzi wawe burya si sawa urashobora kuzokugirira nabi arifise rero umugenzi wiwe bakuranye uyu mugenzi gushikana uyu munsi aracyari kumwe navuga ko bakiri ko mugabo umwana mwiza arabizi nawe nyene bwiye ko atari umwana mwiza twageze no gukora inama turavuga ati wifo ko tumubloka usu umugenzi kameme arabitahura mu nyuma rero niho numvise ko ngo arafise ibintu by'imiti akoresha agashobora no kugukwegera no mu ngeso zitari nziza ibi je ntaco vyambwiye mugo nagumye ndamuhanura haragera igihe rero nyene nawe nyene ndumva yuko umengo ndiko ndamujena tu kuko urumva ntavuki Bujumbura mugabo ni nk'umunyamuji nyene hariho utuntu je kumbure peut-être je tutane nk'ibintu vy'ibirori ibingo vyo kuja mu makaraoke kuja nk'ivyo je ntibindaba nta nivyo numva je naba numva je swingizi wanje kwa rugusenga nkumva nawe mukwegeramwo ico gihe nyimba mwarabibonye yarafise imishatsi naturelle siko yarasanzwe bayeho siko yarasanzwe bayeho nyene kajya gakizwa umengo na kupane koti kamujemwo nivyo yarasengeye yaranabatizwayo mugabo yari yabivuyemwo hanyuma ndabimusubizamwo n'ubundi no kuvuga yuko nibaza ko biri mu makosa nakoze kuko twe eglise yacu ntiyemereye imishatsi y'amamenshi kandi nk'umugabo urumva yari kongera inyuma tuja gusenga n'amamenshi kandi abatawe baba bafise kandi ndavyumva kuko ndanabitahura mugabo ntawe ntegeka ngo abigira uko onye dimwe duto tugenda tutagenda duhuriza ko yumva umenga araremerewe amaze kumva araremerewe hari ukuntu ashavuye yacayigira iwabo ukunda ashavuye yacayigira iwabo harya no kuvuga ngo vyagiye kumenyekana amaze kugenda icuri indwi mugabo mu nyuma ndavuga je ikibaye rero hari ukuntu je namacangenda gusaba imbabazi akandi kabangenda gusaba imbabazi kandi kugira ngo ejo abantu basi omwe twifuke haragera igihe rero arahava rero yaragenda kamara 2 jours une semaine 2 semaines hanyuma mu nyuma arahava mara kubisa amezi 4 naho nyene ntivyigeze bimenyekana mugo ndavuga ati ndakamene mu nyuma rero niho nahavuye ndavuga ati ndamubwira we nyene agarutse ndavuga ati ma chère no kwenda gukundura bizi ariko nivyo asura kugushikira ukumva wosohoka ntiyari we wenyene namukuru niko vyari vyamugendeye ukumva wosohoka jewe sinzosaba kurondera nzofata kwa rengeso kandi je nzumva nzocamagarika kuko biri mu bintu vyo ntesha umwanya ndi umuntu je vraiment nakuze numva no kwiruka n'ubuzima nubwo biba bigoye ariko rero sinkunda ibintu bintesha umwanya none kumengo bintwara umwanya muremure ndava ndavuga ati Paul mama reka ndavyibanza ndavyihoze peut-être afata umwanya ukwiriye hanyuma yige nimba yatekereje agarukero yubake ntaco bitwaje ntaco bizoba bintwaye hari habuze wumva bakubwira ati none wewe yogaruka ukamwakira kweri yaragiye yaragarutse naramwakiriye kandi ntavyo bamenye amezi ane arahera aragaruka no kuvuga mu kwezi kwa kabiri azokwija imyaka ishika kuringa kuri 4 kwagiye muri février ndibuka ari umunsi sinzi ko bukatugira lancement officiel y'umwana yatanguye Wema Entertainment hagiye rero niho havuye ko je ntiyaramenyereye kumbona nta hijoro twagiye muri lancement amatuce muri after party kandi ko turavugana ngira rero yagize ishavu ryuko peut-être twaricaye turaterama duteramye rero aridoga twatashe minwi twatashe saa 6 duteramye hajya kunyabagere twicaye nabagira abana bayaniye kandi nako muri mu engineer nyene wanje nawe n'umubanyi
ivyo je ntaco vyantwaye mugabo urumva yateza gushavura kuko urumva abagabo bakizo bamenyere ko twitahira saa moya y'ijoro 18h tukaza ko turaraba igisirimba kumwe n'abadamu mugabo mbo sinzi rero hampande yaho nasanze yashavuye yaviriye icamba icyantangaje nuko twatavugana ku telefone mugabo ivyo byose jewe ntaco vyambwiye maze kubona rero yashavuye kenshi cenca ndabahige ariko rero mwico gihe ikintu je kitanyubatse nuko abadamu benshi barabifise kino kintu kandi rero naco yenda kibahanure ko abagabo bose maze kubibona mu TikTok nkabona ahantu henshi bavyafisha no kuvuga ko byarabaye birebire uravuye mu kaboregwe uravuye mu ndaya uravuye hehe mes chers sœurs ico kintu kirabaza abagabo wewe arakuzi ingeso zawe arazi ngene wakuze arazi ngene aho yagusanze byukuri je twahuriye ku ivyo byo gusenga mbo ivyo rero je numvise umengo birambabaje numva umengo sinidoze kare mugabo rero harabaye ibintu bitanaryoshe nanje bitanryoheye mu nyuma arafata decision nyene bukeye asharigira yigiye nca navuga ati reka romba ndakureke niruke n'udukorwa twiwanje hanyuma utembere niwumva uruhutse nubwo zo nyuma y'imyaka 5 ni bon jewe ntavyo ndiko ndirukanga mu ngiye kurongora ndiko ndagira iki ivyo kuri jewe ni ibintu biri simple kuko ikintu nkunda cyane kwenda kunda amafaranga ibindi nta kindi je bimbwiye ibikurikira bica bikurikira ariko ndikura tubwira uko umugore urafata ingingo kwa mashavuruko nyene ivyashika adashavuruka mubaza ati fasha wanje ko rimwe na rimwe ushavuruka genda nta kwirukanye wewe urabona ko biduhesha iteka mu rugo no kuvuga yuko maze gutahura yuko mukuru wiwe kenshi byakunda gushika akagenda nawe ne gutyo twavuye nyene tumera nk'abiyakiriye n'uwo mugenzi nyene wanje mugabo wiwe nawe nkamubwira ati burya ifoko uzurasenga cyane bibaye ngombwa gukorerwa na deliverance kubera ko birashika ashoboka kuko ibintu byinshi byo gusenga birava haho byagucyonye jewe sinovuga ngo hariho amakosa maremare kuri we mugabo gusa ikosa novuga je namwageze hakuru agakuku kuwe mugenzi we atari umwana mwiza n'umuntu numva namakuru ashikira yuko yagiye kubana n'umuntu adakunze ngo yakundi ngo kubera ko mubona y'amafaranga hanyuma mu nyuma yaranamuvuye karagenda no ku wundi peut-être sinzi iyo biriko birahinda bije nta no wonzi jewe wiwe kuko biri mu bintu je ntakurikirana kuko ibintu ataco binyinjiza je nta mwanya ndabiha hanyuma no kuvuga yuko twaraganira nkeneye akambwira ati tuvugane ndamukene nkambwira ati tuvugane tukicara tukabanza tugasenga hama tukaganira gusa agashavuko karagafise nyene hari abantu usanga ari ndemano mugabo nta mutima mu bw'ivyo mafise wow ikintu gikomeye cyane nico gituma gushika no kwisaha jewe ndarokonesa ico yakoze mu buzima bw'iwanje nico gituma ni kandi nama naravyemanze jewe yarigeze kusaba divorce sinayimuhaye kandi nta niyo nzomuha amweke azoza kumpresenta akambwira ati jewe ndagomba kugira ubukwe sinomuzibira ambwira ati ndakeneye kwigira mariage vraiment ari à l'aise mugambira ngo ni kugira ngo aje kuyerera nahirere nyene bisanzwe kuko je nta mugambi bise kuzova ndobora vuba ukura tubwira uko kugira ngo umukenyezi n'ikintu ciza nkuko bibiri bivuga ariko tugarutse gatoya kuri twebwe abemera tuba tuzi ko ari nk'ikinga pedara tuje imbere yes urinze ubona ishetani kuratera urugo mu gihe dusanzwe tuzi ko yoyo ifuha kubera iri singo atabushira ifise burazi ko ntayemeraho cyo urazi kutongorera ko sucyumvira ngo ni shetani yakoheje sindayemera jewe n'ukuri mu bisanzwe ni kintu bakreye kugira ngo cyoroshe ingorane bisigura ngo rero umuntu wese aje agakora ikintu agacabwira ngo ni shetani yanyoheje we wari hehe kuko umuntu wese mbere yuko akora igafe aragira imitima ibiri muri we iki kintu kireke oya gikora kireka n'ubwenge nawe ubufise ntuwaje uvuga ngo ni shetani kiretse uri debile hajemo ivy'imiti ndashobora gutahu kutubwira ikintu gikomeye usanzwe uri umukozi w'Imana wabashwe mu rusengero yego ico gihe madama wawe nimba yaraza mu rusengero abakozi b'Imana barabicarika
bakaraba ikibazo aho kiri bakabaha impanuro bishobotse kabasenga. Uretse uko jewe ntanemera abandi bantu binjirira urugo nubwo buri umukozi w'Imana cyane nubwo buri umuvyeyi cyane nubwo buri inde nubu nanabisubira mu burya urugo ni babiri n'Imana ya gatatu ayo naco gituma je nshobora kubwira nk'ubu umugore wanje ngo nansaba ikigongwe cyangwa umbwira ngo ndamusaba ikigongwe ntikiba arico oya kubera ko mu mwanya aba bikoze par force no kuvuga bya bindi ntibabiheze birasa ko biva muri we umutima ni nka utereka ko gusenga no gusengerwa burya umukozi w'Imana gusengeye wewe utagira ukwizera nta kivamo birasaba kubanza ukavyumva wewe muri wewe nyene na deliverance niko bimeze nta muntu ashaka gukora deliverance utize ko iyo deliverance d'abord ko biva mu mutima canke ibijya byo kugenda ngo kwihana ngo kwatura franchement nubu ndasubiyemo aba Kristo kenshi birakunda kuba ubona kwatura umengo ntakija kwatura bijya byo muri katolika bavuga ngo kwirega benshi abe mu mengo ni yasambana agacegenda kubwira pastor ko yasambanye umengo bizoba biheze bigana amakosa birata kwanza kwiyumva mu d'abord cyo bitakwihana akiyumvamo yuko kwa cha kintu akora muri we mu mutima wiwe akumva ko akizinutswe agihevye niko kwihana mu mutima agacegenda agashikira pastor akamufasha gusenga ndavuga pastor mu mutima ko ari ubibwira ugasanga ugiye kugirisha publicity umunsi nivyo biharaho umengo nivyo biharaho rero bisibanura yuko jewe umwe ntaho twafashe kweri ntaho twafashe kuko benshi barazi yuko inyigisho mba ndazifise no mwizone kenshi namba nasanga turiko turaganira chef de zone ati bimeze kuno kutisawo rero no mu rushengero nta mpamvu yo kuza kuvuga ngo tukwegeremo abakozi b'Imana cyangwa ngo tukwegeremo ngo abavyeyi cyangwa ngo tugire iki nivyo biriko bidica abantu no musirero kuko ubundi je nagenda kubwiza kuri wewe ningene abayeho turi babiri tuba tumeze neza turatera inkuru neje twari kumwe banashaka ndakubwira ukuri twari kumwe two turapanga ibijanye n'ishure ry'umwana ahaza kwiga karahejeje maternelle rero no kuvuga yuko ubundi ubwiyiwe abari sawa mugabo babandi baje mu gutwi mbe waruzi yuko nko mugenzi wiwe yigeze kumubwira ngo yuko kubera ko bamenyere ko ikibaye ncengenda gusaba ngo genda gusaba imbabazi yarabwiye umuntu aratarabimwira ngo bimwe ngo amenyere kugenda ngo asaba imbabazi ngo ubu ngo ntamubonye yarambaraye hasi y'ubitsinda ngo ntazosubira kubona ngo umukobwa wanje aracari muto ngo ntazobumugira ante yakoresheje terme ntovuga ngaha aracari muto no kuvuga uwo mukobwa wiwe man 35 baza kuri mutonya uri umukobwa ufite 35 ariko nasho bitwaye ni bo rero no kuvuga yuko akenshi nico ngunda kubwira aba mama kuja mu mashyirahamwe ni byiza mugabo ikintu bitaga kuku pay attention kuko nibiremwa Imana yaremye mu buryo benshi umengo ntibakunda umuntu ko abaryohewe ntibakunda ko umuntu abateye imbere kubasumbya babumva umengo bo mukwega gasubira inyuma rero nuwo wundi gituma ari karagira ivyo nagitohoje ndakora je analize ziwanje nca nsanga biri mu bintu yambwiye yagize icyavuga ivyuko wewe yagiye kumugaba arondera amafaranga mugabo yacara nk'umusore urumva kandi kijya gena smart no ndakuraje ibintu ndashaje agiye kumu president ntivyamuryoheye ko ari amajambo ngo yamubwiye ataryoshe ati uyu ntimushobora kubana kameme ati uyu sumu menyesha makuru ati yego ticenda muzi ngo abajurnaliste ngo nimbwa ngo nta mafaranga bafise ibyo biguma bigaruka mu mafaranga nimbwa n'amafaranga bafise jewe arje naye nitunze atarasiyo bandukira muhira najya niwe urumva ngo kandi umengo numuririmbye te ngo umuririmbye bwo abagora gumabwira ukinyuma ngo uzosaza musikano aramuha amanu utuntu twinshi nawe urumva mu bisanzwe abakenye cyenda bakundira mumaze kuganira neza amabanga yose arayakubwira ni nkuko nk'ubu unye nkigihe ugaruka abantu bakwaramosha ibitari ibyo ndazazo binyibwirira ubaje umwaki ubaje umwaki nese gwanje narabimwemereye n'umwanya bavuze ko n'umunsi wo kugenda nabanje kumusengera kwanza umugore agomba Grace Faraso wamubwira ati genda ndagusengera ahubwo tuvuye muri Enapo irigira kabiri umuntu mwarana mu gitanda kimwe Imana yawe bahezagije ikibondo tuza twumva ngo iri ninde ngo arahamagara muri Enapo
byari bari baguhamagaye wari wakuze igicumuri cyaega kanya kuba umenyesha amakuru. No kuvuga yuko muri ico gihe jewe naratangaye naje mu hibara convocation ko ndava Ingozi muri mission y'akazi ndayibona kwanza muri umuntu ayindungiye ubayihaye umutware ahindukiye muri WhatsApp. Nanje byaranshituye ko kuva nakabaho nta numwigisha ari bwampamagara mbwira ngo bagirana ikosa n'umuntu ngo bakumvirize bwarabwa navuga none baburana gute. Nangura kubaza rero bukebuka abantu ingene bigenda ingene umuntu yitaba nahaswe ngira no kutagenda. Hama rero sinzi wampabu yambwiye ati yoti aje ugishika uri umugabo banza kufungira ahantu mu nkwi ndaho gati ntapfuye Bikira Mariya. Mugabo rero mu nyuma ndaba ndariko bwo sinzi ngene niyumvira ubundi muntu vyigeze kuba karambwiye ati mon frère hanya rero kuburana iyo bimeze kuno kuti yabuze ikosa bakwagiriza ati ivyo bavyiza. Hama rero niho mu nyuma ndavyikanga kuko ivyo ahita aregera muhiri wabo navuga ati antwa iba ahita avuga iwabo nivyo agiye kuvugana hariya. Cyandagenda navuga ati d'ailleurs nje bava bandeganya bankora iki cyafata umwanya ndasenga mu iryo joro ubwo baburahera kwanza nsengera ubwo baburahe man ha napo sineze nigikora rero ndagutera inkuru urumva yego. Hanyuma mu gatondo ndasenga kandi ndasoma n'ijambo ry'Imana none nagiye kubona rero mu jambo ry'Imana sinavugenze ngo umurongo wica nkuriya nazingure bibiri ngene ndasoma direct mbona rero ahantu handitse yuko ngo tera intambuko ya mbere bizisigaye ndabimenye sinzi nasomye ngo ariko nimwaca kubura nangwa amajambo byo kuvuga nzoyabaha cenje ndagenda baravuga amananje baranyumviriza maze kunyumviriza rero navuze amajambo ashika kuri 3 gusa cyandiheretse ubundi burya muri sentare ntihasaba amajambo menshi uvuze menshi naho urumva andavuga ngo mbega hanga wishwe niki uko. Hama rero mu nyuma ntibanyuzwe ndasubira ndabona iyindi convocation nsubizayo kandi ndasubira ndagenda mugabo hakuru yari yo gusaba yuko ngo ndamuha impuzu ziwe akigira donc ivyiwe kubera ko amatwansumira numva ariko ari Dodomba yavuga yuko ngo ntashaka ngo yuko ngo bahamurogera ngo bazimurogerako ubundi rivyo ibintu vy'amangetengete cyane ntumbaze yo babizana rero ivyo byose rumva yari vy'agashavu n'iki byose nibaza ko ataco biba bigitwaye. Hama rero nuko araza mugo ndambwiye ati ndagusaba ikintu kimwe nivyo bakwemereye yuko utora impuzu zawe ukagenda ni sawa ati mugabo wo nkundira tugasenga kameme ngo nta kibazo turafukama aca turaririmba indirimbo y'amajana 272 vuga ku irembo naratevye cyane ku gitero cya gatatu havuga yuko ngo nta amahoro azohora nta naho intambara zizoshira kugeza icyaha n'urupfu bitandukanijwe na Yesu. Niho namusigurira ati burya rero ino ndirimbo irakomeye birashobora gushika iyo ugiye ugasanga hari kuko intambara ntizihera huja hose kameme birashobora gushika ugasanga iyo ugiye intambara zihari zisumba izo petetre wabona ngaha ntuzotinye kugaruka. Ati urashobora no gusanga petetre izo ntambara hari nkeyi mugabo ntwave baza kugiye mu paradizo ntibikunda kuko iparadizo Imana yaguteguriye ni yinyene ahubwo gusigiye hari wakagombye kuyantretainer kugira ngo imere neza. Hanyuma rero kuvuga ngo inyuma yaho twaciye dusoma n'ijambo ry'Imana rijanye n'ivyo nyene hanyuma turafukama turasenga ndahaguruka ndamusenge ndamuragiza Imana yagiye igisigaye rero aheje gutekera ndabaza ati waheje gutekera ngo nahejeje ati sawa cyane mu gitabo cy'indirimbo cyanje ndamuhana Bibiliya yanje ndamubwira ati tora nibi bitekere bashobora kuza gufasha imbere cyane musezera abariko barantumira hari umuntu yari yantumiye mu kiganiro kuri Nyabungo cyane ndogara icyumba ndakata imodoka nje ndigira mu mico kiganiro après none numvise ko rero ngo mukuze wiwe yaje kumutora na taxi baratekera baragenda guhera ico gihe no kuvuga ijoro twagize ko ijya lancement ya ndirimbo ya uruhombo yego hari mu iryo joro nyene bukeye nawe yaciye agenda no kuvuga guhera ico gihe gushika n'ubu munsi rero ijya ndirimbo niyo nama ndabira ko itari ariko ntibyarangiriye ngaho haraheze igihe kuko narabaje muri Napoti none nzoguma ntonda ngagushika ryari kuko je umwanya afise sikirenga vraiment murantunga hanyuma nabo bambwiye ati ivyo ngaho rahejeje ngira petetre azunguruza mu nyuma barampamagaye no muri TGI naho ndagenda tabwo urumva naramaze kumenyera
ho nasanze rero n'abadamu bakanye bakara ndavuga ati none ngira munkara kubara ngira ndumugabo maka vraiment muri justice nta bintu byo kuza muratukana byo kutukankamira muze murabereka kameme kuko na son excellence yarakagombye kudukarira ntadukarira kuko sinzi mugabo igituma baba bakara kuko ururimi rw'umwe nka ayera niko bavuga umuntu henze aza kwitwara kubaza byagenze gute kuno mugabo je cyo nakora gusa hakuru nabi mu munwa nkirabihaga ababwira ibikenewe ibidakenewe nka vyihotse byaba ari isanzwe bo ngarutse gatonyi uwo mugenzi wiwe yarigize kwigira ngo ni mama wiwe hari umukonse yabimbiye muri presidence ngo baje kurondera son excellence kugira ivyo byose urumva ngo ico basotera afite yahindwa n'uwo muntu uze uwo mudamu novuga yuko si vyiza yuko umuntu kandi si nugutukana kameme mugabo uwo mudamu vraiment ni daimon ikomeye ashobora kuba nicaba baca shetani kuko nabigize uwo mudamu wanje wenyene yarabigize n'abandi no kuvuga ngo nuko bavuga ko ari umukomisiyoneri w'abadamu ofite yashimye umugore wiwawe araza kamutreta akoresheje ugwenge bidashobotse nango agakoresha n'ivy'imiti ntumbaze ngene bigenza rero no kuvuga yuko rero no kuza muri icungera mugasengera abadamu banyu mugasengera namwe binyene mukisengera mugasengera n'ingo zanyu jewe rero mu bisanzwe ntaco byambuye kuko ico nasavye hakuri Imana suko agenda garuka ariko nasavye Imana kuvyakira kuko yaranampishura ambwira ati ivyo muri mu nishuri tekana kuko uwo wasavye ntaraba we nyawe bisigura ngo ejo canke hirya yejo vyiyumvise arashobora no kugaruka niwe afise n'umwana kuko normalement ntivyari bikwiriye yuko umuntu byari ku mugore umwe asubira wa kabiri asubira wa gatatu wa kane iki usanga umengo ntibisobanutse dimo nico gituma rero umuntu avuze ngo ndavye mu commentaire benshi bagiye baravuga umengo harafashwe n'agashavu wavuze ibi nibi nabone byaramushavuje aranambwira ati ivyo bintu mvugira ku mbuga nibiki je nabwiye ndi umwana w'imbuga jewe kuva ni bake batanguye Facebook je ndayifise kuva niga muri college mu mwaka wa 8 hari muri za 2002 2003 gutyo naje kuri Facebook twaje muri cyber tukari amafaranga menshi tugiye kuri Facebook ukabindana gusa n'iminota wandi kurungika byabashiki 10 minutes bagiye kuri Facebook bagiye ku Android none gashaho uzabushe bimpebesha kandi ari kimwe mu bigize ubuzima bw'yo hanje no kuvuga yuko abantu benshi ntibashobora kubitahura kameme mugabo jewe ndanabikunda ndabikunda kandi uno munsi nibaza yuko abatari bake biranabagaburira ko YouTube yaje mu nyuma je ndayibona gutya twe twatanguye gukoresha YouTube ibi by'ibihano bashira kuri YouTube atabiriko umuntu bitagiti jewe abinkosoreye vuba nkuramwo ibihano byaranyishe kubera iki nivyo bagiye barazanamwe mu nyuma kuko byinshi nabishize katavye ibihano birimo ubinzi ubona umukenyezi wawe ari wagomba kwitwarira nuko rimwe na rimwe abantu bashobora kwiyumvira ati mbega ubwo sire ni nari mu makosa yakwitwarira akurega ibiki no kuvuga ko abadamu bose bumvise umudamu agiye muri enapo abagiye kurega umugabo wiwe yuko swat amufata ku nguvu nk'abagabo bafata ku nguvu abagore babo swat ngo kwa mukubita jera ndega ngo ndamukubita nivyo yavuga no kuvuga yuko ni wabo yavuga uko bisigura ngo iyo donc umudamu agiye wabo biragorana ingene ashobora gusigura ikintu cyo tuma bumwakira mugabo amatwa nsumira arashobora kuba ibi navuze by'ibirori yashobora kuba ashaka kuja mu kirori par exemple je no muri enapo nivyo nababwiye tashobora gushaka kuja mu kirori vendredi kandi kenshi yagenda weekend agaca rero afata utuntu twakaguma akabara cyomotse je yarangubise wo kubitwa kuwa kane vendredi ugacuja mu kirori Ngozi ngora ko ivyo mwari bafite ivyemeza ngaya amafoto ngaya ama message bandikiraniye n'abantu naye imprimye ndajana kujana telefone bashaka zisa no kuvuga yuko rero rimwe hari utuntu usanga tugoye ku bantu basama banga ndiko namenera mugabo hari ibintu usanga bigoye nk'ubu unya n'abagabo benshi ndazi yuko hariho abo bumvise napo bocanza kuja muri toilette gatandatu mugabo rero n'ibintu biba ari ibintu bisanzwe uragenda ukisigura hama bakumviriza nyene biba bimeze je twaragane na OPG après haranambira ngo ukuntu ngo wisiguye haranambira ati uva heti cemva mu Kayanza uraburana nk'abanyabururi kwe uraciye ubwenge wa mugabo none washaka ngire nyene tije navuze ukuri mfise kushika naho ngo
bambwira ati burya rero wagirizwa yuko ngo imbere yo kuja kuburana ngo waciye ku mupfumu umupfumu wawe ni bambwira Desire d'amour en fait urumva hari udutego bagutega ko urumva ko murakoregeye ko ukubitana hantu ugenda wakatse bisa kugenda uri ntama nawe ugiye ashine kuko umuntu akubwiye mu bisanzwe ati we wambwa agashavuga we uje ngo ndi imbwa umaze guprova kuri imbwa uko mufise umwana akeneye affection y'abantu y'abavyeyi babiri inyuma y'iyo separation ubuzima bw'abandanyije gute kibano nkaho usanzwe utwigisha ibijyanye n'urukundo abantu bavyakiriye gute benshi urumva ko benshi bagumuwe na Chimamanda akunda kumura abantu kweri ni nk'abantu ba Pacifique nyene bafise ukuntu bagumura abantu gasanga ibintu by'imbuga nico gituma ndiko ndakubwira bisaba ubwenge bisaba ubwenge ariye tubona umengo bariko baragumura abantu bakagumura kondi bari mu kazi bariko barinjiza amafaranga mugo nabwo baje ngo ukuntu kandi aramo nabo nje bama bafunzwe kubera ama commentaire babakitse kubera kajaga yiga nakavuye mu bisanzwe rero Chimamanda agiye kubagumura kubera ko igihe cyari giheze akubwiye ko yari incuri girindwe kandi je byigwanje byari bisanzwe kuko ubuzima bwose je ndabufata kwa ubuzima n'ubuzima nyene turindimwe urupfu turindiye kugira ngo ejo cyangwa ejo tuze dutahuka ikiza no kumuntu atahuka amahoro rero n'abantu bavyakiriye hari abavyakiriye nabi none we ko wigisha abandi we kusengera abandi byarakonaniye kumusengera iki utuntu nyene bene utwo kandi benshi bagirizo commentaire benshi bararemvye ntumvira bavuga bose baravuga benshi burya nabo nyine baragwaye nuko gusa benshi bagenda baranonera hagajewe hari utwinshi nagenda menya inyuma yahagiriye kandi utwo tuntu nagiye navuze ati ngira Imana yabikoze ahubwo kubera ko turimo inyigisho nyinshi kandi nzobaha kandi zizobafasha kandi n'ubu ndazitanga cyane gose bisobanura ngo rero burya nta buzima butagira experience uyu mutama bita Socrate niwe muntu kwisi yose bemeza ko arafise umugore mubi mano umuntu haduka akamusuka ko umwana mukuru mu bantu ariko arigisha ushika baje navuga ati none gamuzeye ko bimeze guturongore kwe ati ati mwerongora mwe mwabona gusa muguye ko umeze fresh ni sawa muzuba kagaparadizo gatoya mugodi mwagwa ku kisebe nk'iki ciwahanje muzoca mwera aba philosophe nka Socrate rero ubu nawe uri kuri abo philosophe yari mumere yitwa Xantippe oya erega je ntacarangira je nta vyatari kwe kuba tutari kumwe gusa nshobora kuronka ka brochette nkaronka amata nkajyama nkashirako amabore yashika kuri 4 nkagarama nkumva gatiro karaje niriwe ndapambana nkashika mu gitanda nkahirira nkasama man imika oya jewe no kuri ntove bazo ngo ari stress rimwe mfise hari abantu kenshi iyo habaye iyo separation canke igana muri divorce usanga minsi ya mbere ngo baye deprime bega byo byarashitse rimwe na rimwe ugatuma wiyumvira nabi mani naronze hamwe Jesse no kubesha harageze aho ngiye gufungura njugumira bikanka konje ndonda ndahera kushika sinokubesha nage no kwa pastor nabwo ati bishop nukuri jewe karabaye ndajya nkajugumira ndagusabye unsenge basi ntume ndo nka peti nemsekire kujya brochette zibiri z'impene misi yose ajya kujya kane cyari tekeko aransengera rero ebana na sport ncamanda ndahagarika kwera cyenda ganguka mugabo urumva sport sinahagaritse kubera ivyo nahagaritse kubera ko harabayeho naragwaye kuburyo ngahanya ndafise ikibazo cyo guhema nabi nkoze naho ntambuka 10 minutes gusa cyanangura guhema nabi neza uca amagarana bisigura ngo rero Imana itampezagira ngo nze ndaronka gatoro yabari hatari nukuvuga yuko mugabo mu nyuma rero yaranansengeye izo stress zirahera kuko urumva bwa mbere stress ugira siyo kwibaza ati none je kubaho ukukuntu ntibavuga ngo abantu bazovuga iki hari abavuga hameje bakabona yagarutse rero navuga ati nimiburi burejo arashaka kuzogaruka mugabo rero entre tara abantu bagwanya burya ibintu bya profesi ubuvugisho hari abavugishwa bukuri cyaje abavugisho bavuye mu rugombo ntabazi baza bararondeza na tove no mu taximen bansanga muhira barambwira ati ico navuze yamaze amezana barambwira atazoza azogaruka mugabo nta mwaka azomara kandi ubonye agiye umenye yuko ishuri giye ritazohera imbere y'imyaka 2 nayishobora kurenga ariko resulta ziwe zizovana n'inyifata zogira muri iryo shuri iko mwishuri ushobora kunanirwa cyane ukamenya
cenja nditekanira no kuvuga rero jewe iyo myaka 2 yaraheze nundi wa gatatu rahera Jesse no kubesha mu uyu mwaka uyu nariyumviriye kurongora ndiyumvira kurongora mugabo urumva ko iyo divorce bashaka ntiyari y'amahoro hari udushaka bateka ugasanga ngo ibi nibi ngo twaronderanye ngo ibi ni bani ibintu barakwiye kubikora mu Burundi kwe kubera arabadada ubu babigize umwuga akabinda umuntu atamukunda kebera kamujako kugira mu mezi 3 azoca muvuruga hanyuma acavuga ngo urumva ngo nivyo twarondanye ngo byose bibaye ivy'iwanyu mwebwe ibi rero no kuvuga ngo nivyo biriko biratuma abantu no musi bacumitana nivyo biriko biratuma abantu barogana muze yarigeze kubigaruka ko igihe kimwe yarabivuze ko ndavyibuka avuga ko abanyamategeko bakwiye kuraba bagahinyanyura kino kintu kubera ko biriko birateza ingorane abantu benshi rero no kuvuga jewe uretse gusivyo ko ivyo vy'amarankoje ntaco bimbwiye ndazi yuko ndiko ndagwana mpambara kugira ngo ndonderera abana kandi by'ukuri mu byangingo ni by'abana rero ivyo gero keshi ntavyo bamenye mugore jewe hakuru ijambo ry'Imana burya ntihave baza ngo rafa kwemera yuko utanga divorce ku muntu udafashe n'amaso yiwawe ari karasambana kuko ni ijambo ry'Imana muri Matayo rivuga ati urikanye umugore wiwe atamuhoye usambanye abamusambanishije mugaba asambanye no mu mategeko firma biratomoye ufise ama preve ni bayi rero ibiceni baza ko nta kinini bitwaye kuko ejo canke hirya yejo cewe ndiko ndihweza ndabona ko mengo harashobora gutaha kuko umwana wenyene ahageze aramugobereye bihagije aramugobereye gusa nyene ico novuga gihari ni twatuntu twaba bandi two kuja mu gutwi ngo ya urumva canke ibindi bishobora gutuma abantu badashobora gusubirana ni ivyo kutema ngawe bari kuravuga tema gusanga umuntu hari ivyo abwiye abantu yihagaze ko hari ibindi abwiye abantu haravuga ngo ngo we ngo none ngo ugira ngo umugabo ngo wimbwa ngo nkujya ene musaza amaze kumwita imbwa we oja kumbwa ko abanze baramushika akarongwa n'imbwa nawe urumva bashobora kuburiye kwe ndibuka ko ari umupapa araho yigeze guhari ifite baba type bahariya abapoire hari umupapa mu philosophe nakunze abakobwa barinjira nagiye kwinjira ngo wambwa we ngo winjira ngo ushaka iki uyarenganya acha ambwira ati merci grand frère ukuvuga ni niwe grand frère wiyo mbwa uravyumva Gaero utangoresha amakosa ni ibintu bikomeye cyane ruko dusigurira ivyo hari abantu badatahura uratubwiye ati je gihe madame yifuza ko tugira divorce narababaye mutima naronze biranga ko mfungura akigenda nako hari abantu batazi how ingene umuntu kugira ngo ere kugwego kuvuga ati ibintu wiwanje hama avuga ati tuzobana ubuzima bwose bisaba izindi nguvu nyinshi mbega ubu abari mu rugo nabirifuza kuguma mu rugo n'abategura kuja mu rugo bofata bobunga gutu rugo rwabo ubahanura iki wewe nk'umwigisha ubijanye n'inkuru ubahanura iki nk'umuntu ari mu experience atari kubona umukenyezi we muri kano kanya ni kuvuga nk'ubu jewe ndifata nk'akarorero ciyo umugore wese twabana ubu ntiyonanira bon undi ntiyananiye kuvuga ngo arananiye mugabo hari utuntu tumwe navuga yuko twabaye kandi ubu ubona umengo ni ibintu n'urukundo wabishizemo urukundo bijya kuba bibivuga ngo umugabo akunda umugore wiwe bifese navuze ngo kwama mufatanye nka prison na allonge cyo numva ko ntojya brochette ngo ndayimare nta mu telefone ngo ndamubwiye ati rego uransanga ngaha ubundi abagabo sindiko ndababuza gusohokana abagore banyu mugabo ikwama basohokana misi yose navyo si byiza si byiza kwamana cyamuce nisho muhungu nyene rero nukuvuga yuko abahari bwa mbere kubungabunga urugo rwabo no kubanza bagatahura umugabo inshingano ziwe nizihe umugore inshingano ziwe nizi umwe wese akamenya inshingano ziwe z'urugo hanyuma mu rugo mu bisanzwe ndavuga ati Imana nta bishobisho igira Imana is serious bisaba yuko no mu rugo nta bishobisho bikenewe ugiye donc
burya bu emotion burya zara baba bagenda banyegeza muri fiançailles ivyo no kubireka mukabwizanya ukuri aho kuri nyimba wari manze ko umuntu akubera umugabo emera ko ari umugabo wiwawe aba bandi bo ku ruhande umenye ko ari abadayimoni shetani rungitse kugira baze kuboma urwo rugo kuko nta mugabo afise umugore aza gukunda umugabo wundi mugore ngo bikunde nta musore yirirwa arayerera mu ibarabara ashobora kuza ngo nikubera ngo afise amajambo meza we nawe ngo nta mwanya ufise kugira iki ibi bavuga ngo bakeneye babitaho we bagiye kubaka ibyo bindi nibiki nico rero abazungu badusumbije ufite imbere yuko muza kubakana abazungu imbere yuko baza kubakana abanza kuraba mbega uyu mukobwa ashoboye iki azanye iki mu mutwe we hari iki mu rugo arapora avec iterambere mugoro musi muhuriye muri arena muhuriye muri gera ngo bana ngo nagushimye twende samedi ni mariage dote mariage no gutwikura byose nuko atamwa n'abantu babagenda basohoye n'umwaka nivyo ndiko ndabona nukuvuga ngo rero kubaka ubwa mbere bisaba ubwenge bw'umugore ubundi je urugo iyo rusambutse kenshi na mamanza kurabira ku mugore uyu mugore yarameze gute ni cyamo cy'Imana umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ubwenge bw'umugabo buza gukenegwa mu kuza kurondera umugore afise ubwenge utwaye utagira ubwenge bikugarukako acha zambura nyimba w'umutwaye avuga ati jewe misi yose ntegerezwa kurya inyama kandi abona yuko ayo mafaranga y'ikiro 30 nabinga hataye ahari ucuze kurahe motife ngo yabo ngo nababo nihe byanditse ko umuboteza kurya inyama ngo twengo family iwacu ngo twingine ngo sinigeze ngibuganire kutagiye kurongorwa mu batagibuga bisaba yuko habaho ubwo bwenge bw'uwo mugore hanyuma rero umugabo nawe akaba ari wa mugabo bw'icunje n'ijambo azi kurondera nico gituma Bibiliya yatubwiye ko Adamu yavumwe ku bwacu yavumwe kubera iki nawe yaravuze ubwenge kandi umugore wese bamwirondere ubundi yerera abagabo benshi bakunda kugwamo ni yama emotion nkajya Adamu yagize emotion zo kwama imisi yose wewe uruka amajambo yavuze imbere yuko bagira akimubona yavuze poem ndende Eva yishuye iki none Bibiliya hari kivuga yigeze yishuye yaramurezo usati we irofa umugabo no kurondera amafaranga umugabo no gutunganya ibintu no kuvuga ni manager w'urugo hari manager ubona agenda yanditse amenyo mwibarabara ngo iki nibi manager maze kwandika amenyo mwibarabara bakaba gakunaniye yango uru manager bisaba kuteka umutwe umwanya w'usahanuri ubundi no kuvuga ikintu kijanye n'amabanga nawe yabubatse mu bisanzwe ni gikogwa cyo kuruhukira doke muruhurana we wapambanye na nakayapa n'umugore yapambanye murahuye hageze ko muruhara korane akamasaje mwakirane doke mwahejeje no kuvuga ngo igihari we mwavuganye hari byagenze gute nawe byagenze gute fresh mwaje gushira hamwe habasigaye ko mukora ico ho umunsi urasanga umuntu ngo yafashe ikonje ngo kuja kwabira umugore hageze ngo ni premier juillet ngo ni premier mengo ikindi abandi bagiye kwidefile we nawe ngo uno musi nigwa n'abadame mu gitanda muri ko muragira iki no kumara mu masaha yanyu ni saa 9 ni wita grâce matinale akasabisha ko mu gatondo rero vraiment Joelle narayikoze kweri kosa narayikoze yo kumatumatanye mu gatondo ndakudepoza ku mugoroba ndagutora na saa 6 turasangira mu restaurant sometimes create distance utumukreya mission ugende ugaruke yagukumbuye ni fresh uzubaza abajya bakenyezi bafise abagabo bakorera ruguru canke usanga nyene donc bafise ntuze bayita sinzi nyine bayita nyuma ari distance biri bya iki abo usanga batabana basanga umwe akorera hiyo undi akaza rimwe rimwe urazi yuko iyo umugabo ataje abaje gutera stress umugore nukuri je turatuganiye donc nyimba yahora yivira ngadashashe umuzimba stress zo gusasa mbigo umunsi nza guteka iki nza kumwakira gute uje guteza uruhagarara
Bo rero muri make inyifato bagomba kugira no guca ubwenge. Umugabo akamenya ko ari umugabo, ntawe umugabo w'umujinya, umugabo aho umugabo akunda umugore we nko Bibiliya ibivuga. None gukunda bakunda gute? Hanyuma mbega uwo mugore we waza kubaha yubaha gute? Ubusanzwe Bibiliya y'igifaransa nivuga neza. Ubu turi mu gihe haraba kenyezi iyo habaye separation cyangwa hakaba divorce, usanga baca bagenda mu yovya bwenge cyangwa abagabo bagaca bagenda mu nzoga nyinshi cyangwa bakaja mu zindi nkumi. Uhanura gute abantu bakora ca mu waciyemwo bo bisimonta gute nkuko washoboye kubisimonta ukabandanya umugabo arangura ibikorwa vyiwe adatirigana? Birasaba experience mugabo. Jewe nibanye ubwa mbere bwo je nibanye imyaka 12 ndi museribateri. Je nemenye ingene nteka, je nemenye ubuzima bwa nyene ingene mbaho. Muri make rero citwa tumaranye umwanya mutoyi. Bisigura ngo nk'ubu je nabanje gusetinga kwanza. Cyanda setinga ngarukana bwa buzima bwanje bwa kera. Nayanzu ndayivamwo mane ngenda gusubira kwipangira ndayipangisha. Uvi wawe uja gupanga. None inzu ibamwe umuryango nace ndayibamwe ndi jenyene kugira nkireheme. Nashenja muyi wanje nyene. Haravugwa byinshi kujya kwa basore uraza kwavuga utuntu twinshi. Rero ukuvuga yuko ubwa mbere bwo benshi baze kubona baca bihutira kuja kunwa ibyo bwenge kugira ngo babisiguye neza ni option muri peuple. Ni nk'aba baca bagenda mu byo gusenga bya cyane. Hari umukozi w'Imana je nkunda cyane atubwiye ati uri mu bibazo ntucwenda kumviriza Israel Mbonyi jewe nje kumviriza ngo Apollinaire shiramwiregeza rakidubwe. Zirakuruhura mugo urumva zozo na maombolezo utaombolea gushika gupfa wahozo buri kurahwera uza kwikangura ahubwo bamaze kuba paralize na apesi. Rero no kuvuga birasaba ubwa mbere bwo kumenya ko ikintu kibaye ari nkuko wowe utsitaye cyangwa ko ubugize accident ntumenye ngene witwara. Mbe kuvuga icyo bishitse naho ugasanga nkubu bariko bamwabirira mu gitandi wabo ucugira reaction ho ucusara. Nukuvuga ko rero ibi urinze kubona bimaze kugushikira ucuma ati iki kirabaye uribuka kwika inje nakikubwiye iki kirabaye ni ntama yuri yinzu nije mbaye wa mbere nije mbaye wa nyuma. Ibi ngo abantu bazovuga iki nibo bakugaburira. Je nta muntu ashaka kuntera ubwoba ngo bavugi nico gituma je abantu commentaire zose bagira nta muntu azumva je ndamugena nabi bagize commentaire mbi. Uburi aleze kuko nivyo vyiwawe. Hari umuntu igeze guca umugana avuga ati utaraburwa avuga ngo naburwa je no cha nabo direct. Hari ibintu ushaka kuvuga ati none ibi ni ahubwo wakagombye kwibwira ati none ibi umuntu yo byakira gute ko nta muntu woja kuresha mane je nakubwiye ko nta mwanya nigeze no kuja wo kuvuga ngo ndiko ndaje kuresha kuko je mu bisanzwe novuga ko narezwe mu gihe hari hatanguye umuvuduko wo kwigisha ugwaruka ibintu bijanye n'ivyiterambere. Je kenshi twaba turi kumwe n'umuhisi nkuru nziza kenshi ibyo yigisha nandika kandi je natanga gukora business kuri we atwigisha. Urana yuko rero ni mirimwe nawe nyene yaciyaza yuhirira kuri cyake nyene rero aranatworohereza nk'abajene. Je nta banki nyishutse gushika no munsi nico gituma mvuze ati je ngomba gukora project zagutse nta banki y'imideni kuko ndavuze ivyo nobaha. Nukuvuga iki rero birasaba yuko ubwa mbere bwo ibintu nk'ibi bikubayeko abashakashatsi bacu bavuga yuko ikintu cya mbere cyo wihutira gukora ubanza kuraba icyo wakunda inyuma ya wawundi kuko umuntu wareje iyo myaka yose niho wakwivuza nawe ko muvana. Benshi rero bavuga ngo waragiye abaze ko gukomesheje hazi ko gukomesheje je mu kugenda yana nabimbwiye wewe mwiyo joro yambwiye ati reputation yawe yagumaga rukano ka reputation yawe abazi ngo aragukomeye ivyo twaciye ngo vyadukomesheje ni byinshi ku buryo utokomeje no kubona kubwiye ati genda guteye akagere oya kiretse ibintu ya maboko umvunya amaboko anoca manika ibiganza kwere mugo nakubwiye ubwa mbere ukibanza ukaraba mbega ikindi wakunda inyuma yibi ni giki wakunda sport cyangwa umwanya wa sport wakunda gusenga yego senga mugabo ucushiramo kandi kantu ka business akabigero ka byose rero pambana n'ubuzima urondera amafaranga. Urazi nk'ubu dufata umugora gutaye ugaca uhebeba ukabura nayo kurya ukabura nayo istira shavuga ati wa mugabo kumbe yari yararongo
jeho byaranavugwa data wanje numva ko journalist twari bakavuga ngo niwe yaragutuye harababimbwiye ngo mubosa muhamahera agacanzanira nandi ngaca nkora imigambi ko ntibatanira kuva na kera cyensho nabagiye ko natanguye gukorera amafaranga jewe kuva mfite imyaka indwi tanzoganwa atabakobwa njamwo cyavuze ati nageze kuvuga ati mumbwira umukobwa yobaje yarandi ibihumbi 5 je ndi umusore yandike muri commentaire bani uratse kurondera amafaranga wewe amahiriro ndi ukwezi kose udakwije n'ibihumbi 100 ukaza mu muntu ngo sunikira senkane sawa sha kandi ndagasanzanye vraiment murantu nuko impanuro zidasanzwe tubona ko tubigenze gute wasuye kuzura duha ibiganiro mbega bagufollowing gute ugiye kuzura duha ibiganiro ku mwanya kuri frequency gana gute no kuvuga yuko jewe YouTube mbo ikiganiro d'abord cyarakunzwe ku radio mu nyuma rero narabonye ketera imbwira yuko ngo kidawe n'amategeko ngo ajanye ngo n'ivy'imico nivyanguye neza vraiment kubera ko ni kiganiro nashobora kwitanga jewe ndi mu bantu nibaza yuko nabayeho urabona ko ari gusanga mu radio bakayakenya mu imashini nzari kirenga montage nakora mu ijoro je narakukaze mu ijoro nkora live naho narakora kuva saa 3 nkashikana saa 6 abajene nkabigisha ibintu bijanye nuko no kutita mu by'ubusambanyi imbere yuko bubakana nkabereka uburyo umujene ategerezwa kubaho neza arondera amafaranga ko atamukobwa ashobora kubaho adafite amafaranga abahungu ko bakunda amafaranga nabone ibintu byagutyo hanyuma ro nkabinjiza mu ivyo bintu abajene bararyoherwa nyene baragera kure guhera ro minui ni gice nkaca nangura nkigisha rero abubatse abapapa bakavuga ibibazo byabo byo mu ngo ibijanye n'amabanga yabubatse tukavyigisha ko mugabo rico nemeza nuko byarashirwa sanga umuntu na telefone agakoresha terme itari mbo itavuga babare ya matwi rimwe ngo nkavuga ati none ugo gwana gogera saa 8 amasa azutse uwaba kumwana kwe habari isheshe na wenyene rero no kuvuga iki ivyo byarageze igihe rero biratera urwamo mbona abanyandikiye ikete yuko ngo bidawe n'imico bisaba ko mpagarika gusa narandike na president wa sense namaze ico gihe yari banka umukunzi ntabwo ati none guhagarika ikiganiro ni pum canke umuntu muramwaviza mukabwira ati kosora ibi gira ukuntu mbo cyamano mengo abona kumengo nivyo ndiko nakora mu mafaranga ndavuga ati d'ailleurs byatuma no kujyama ntajyama cyanda kawuka bo sinzi umuntu yankebuye yarambwira ati rega kufise Facebook ifo ko bwishiza kuri Facebook mugabo yarampaye impanuro mu ryo kete arambwira yuko arambwira nyene ivyo twohindura mugabo ntivyari bishoboka ko bari babihagaritse bimwe ya mpanuro rero ngenza kuvyapika kuri Facebook no muri YouTube na yice na itatu bigenze gute mu nyuma yitwa tubigenze gute mbere yitwa tubigenze gute na Lenine mana ariyo ko ara baciye bapirata bagira ngo tubigenze gute cyangwa vya politique nibiki atari jewe hanyuma TV burya rero naravuye ndagira na kampani ndariha ku meza 3 mbo turariha ku mwaka no turi haro ku bice sinzi ngene bavyita ku meza 3 tukagenda urari ubu rero yinjiza no muri leta kuko yaravuyemo restaurant yaravuyemo urudandazwa no kuvuga ko dimwe ni company yigisha abantu hakuru ingene ko ntiyigisha ibi byo kuvuga ngo ni by'amabanga yabatse gusa ni muri rusange n'iterambere ry'ingo n'imiryango kuko iki cyo kuvuga ngo cy'amabanga yabubatse ubundi nta mugore ashobora gukora akazi neza yabiriwe nabi nkuko atamugabo nawe nyine ashobora gukora akazi neza yabira nabi kandi rezi inyigisho ntazo dufise kuko nibi by'imibano wumva bigisha babigisha na mungane ngo gukonjiga amavero ivyo nzivyo kwigisha amasaha 2 isaha imwe mu misi 2 ngo muraheje ngo n'umubana kuri eglise naho barabitinya umengo n'ibitera sone kandi biringo no muri bible neza mu bikorinto ba mbere igice shindi uhere ku murongo wa mbere gushika kwa 5 biranditsemo neza yuko bisaba ko umugabo yabira neza umugore wiwe n'umugore akabigwa neza umugabo aho ibikwiye umugore wiwe n'umugore aho ibikwiye ntibavuga ibitenge canke ibiharage oya mabangabubatse zakogwa neza nuko ndagushimira cyane yakubaha Lenine urakoze bwana ja kandi bahora bavuga ngo turasa wewe turaba jumeaux ati gato mu mwenda bwanwa gusa ibisigaye cyari imenye uburagoye kuronka ndakwifurize mu minsi mike ko tuzoza kukugendera madame yagarutse kugira mu gihugu ubusingiteka inkuru ubusinteka hama tunashimira Imana
je ndiko ndamuraba mbere nk'ubu yari yageze kunkubita muri liste noire mugabo turashaka kuganira nta telefone akitaba ndashobora no kumubwira no kuja kumubwira niwe ataraza kundamuza mugo je nagiye kumuramutsa wow naramukore na anniversaire yiwe iheruka kuba wow ndakora ni umwana nariraritse mugabo ntibisigura ko nagiye kumwisemba tika kuko ni reconnaissance y'ivyo yakoze ko nakabishye nashize ko kuri Facebook yagize ati isabukuru nziza wewe wankuye mu busore utako ungira no mupapa kuko je mu bisanzwe umuntu yarakoze ikintu ciza uranyibukije umuntu yakoze ikintu ciza ubwo afite anniversaire kama happen nje kumuraba urakoze nuko reka ndabashimire ndabashimwe mwaye byo muri mu murabana natwe gutambura mugaza mbese buri nagwaza bana b'Imana nizere ko muhagize icyo muzisigaranye icyo mubona ko mubura murashaka kuja kuri page ya tubigenze gute cyangwa mukaraba kuri YouTube ibiganiro ni byinshi no mushinga naye ariko arabahereza kuri micro je nyene juste gaye nyuma kamera mwita umusaza nabwo ati bye bye sasa la vista ulaoshula moshula pushla none